Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza kamakuru ariko aravugwa bwezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye biba biriko biravugwa mu bisata nka vyose mu gihugu. Tukaza kugaruka cyane ku gisata ca politike be nibindi byinshi biriko birakorwa n'abanyepolitike batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu nzego nkuru zawo abari mu mabanga atandukanye nko mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ndetse no mu nzego za politike z'igihugu byose turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Nimugiye kuri no munsi w'Imana igenekerezo 11/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 hari benshi bategereje cyane igikorwa kiza gukorwa n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reverano Ndikuriyo. Bamwe nabandi mu basesanguzi mu vya politike bakavuga ko igikorwa kiza kuba no munsi kiza kuba ari igikorwa kidasanzwe ndetse cyo kwerekana ko uruhande rwiwe rufise inguvu. Ni igikorwa kiraza kubera kuri stade nkuko amakuru dushikira bivuga ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kiri Igisenyi muri commune Makamba. Kiraba ni igikorwa kiza kuba kuri uno munsi. Namakuru avuga yuko ibi biriko biragaragaza yuko Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo bahanganye vyeruye noneho ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho habari iminsi yababa 14 gusaka bikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD ikoraniro rizotangazwamwo ugomba kurongora CNDD FDD nanone mu kiringo c'imyaka 5 no kuvuga kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Tukabutse ko kandi uzoronswa iki kibanza citeka cyo gutwara umugambwe CNDD FDD akamunyamabanga wawo canke secretary general ari nawe kandi azogera uruhare rudasanzwe mu kugena uzo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka utaha w'ibihumbi 2027 amatora azobara y'umukuru w'igihugu. Bamwe bati burya abantu benshi bamaze kubona ko agatorwa samajeje ku rubuga rwa politike indyane zimukiye mu mugambwe CNDD FDD ubwawo ngo bari haya amajwi menshi cyane mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka bareza amajwi 100% mu gihe abo batavuga rumwe bose batswe bibanza ndetse nabo bari bahawe umugambwe CNL aribo Nestor Girkwishaka nawe akimwa amabanga mu nzego zambaye z'igihugu. Benshi rero bakabona ko iri hangana riri ndani mu mugambwe CNDD FDD ari hangana ritaza kuvyorosha muri no misi yoba mu mugambwe indani ndetse no mu nzego zimwe zifata ingingo zitandukanye cyane ku buzima bw'abene igihugu umunsi ku munsi. Nkuko rero amakuru yaje kudushikira ngibikorwa vyose vya Reverano Ndikuriyo biza kuba uno munsi bifise icivugo kiri muri Zaburi 118 umurongo waho wa 24 uti uyu ni wo munsi uhoraho yashizeho tunezererwa ko tukawuhimbarirwa ko. Nkuko amakuru abivuga Fondation Pax Burundi yegukira Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD yatunganije umunsi w'amashimwe ku kibuga ciwe Nkurunziza Peace Park Complex Stadium kiri Igisenyi muri commune Makamba. Bikaza kuba kuri uno munsi igenekerezo 11/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nibikorwa nkuko twabigarutse ko biza gutangurwa n'imisa izoba iriko iraba muri kano kanya isazine yabaye isazi 2 z'igitondo muri paroisse Saint Pierre Craveri y'Imakamba. Ibikurikira vyose bikaba bigiye kubera ku kibuga ca Reverano Ndikuriyo. Aho harimo defile y'imbonera kure n'ibiswi vy'inkona kuva isazine gushikiza hindwi n'iminota 20. Akaba kandi ari ibikorwa vyo kwinonora imitsi kuvisa hindwi n'iminota 25 gushika isa hindwi n'iminota 50. Akaza kandi no kuba urukino rw'umupira w'amaguru kuva isa 8 gushika isaha 10. Nkuko remejeje kubivuga ibikorwa vyose rero bikaba bifise icivugo kiri muri Zaburi 118 umurongo wa 24 ngo uzobeshera Ndikuriyo ngo nuzovuga ko atazi ivyo ashaka canke ko abinyegeza. Ngivyo avuga nivyo akora. Imvugo ningiro vyiwe birasa. Hari umuntu atunganya umunsi w'amashimwe ku Mana ngo karangwa na defile y'imbonera kure. Bamwe nivyo bibaza nguwo awita umunsi wo guhaya imijya. Mu yandi majambo agize ati nindafise nk'aba tugahaya.
Nkuko rero benshi banabigarutse ko nubundi cyane cyane ku njyane zagiye ziraba mu mugambwe CNDD-FDD rivuye ku matora kuva umugambwe winjiye igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2005 wa wundi ngo agaciwe karuma. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2005 reka dusubireho inyuma gato mu Kayanza aho umugambwe CNDD-FDD wari uhejeje kwankirwa kwiyamamaza bivugwa ko batabisavye imbere aho kwari kubaburagiza ko ubutware bw'igihugu ari Domitien Ndayizeye yarabufise nawe ntiyashaka ko babona ubwinshi bw'abantu baje kumviza imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD. Ico gihe ngo Rajab ashigikiwe ni radio RPA mu vyuma vya RPA microphone n'ibindi bari kumwe na Nkuru Nziza afata nijwi rirenga mwibarabara remesha abagumya banga bati Frodebu tuzoyiha ubusa CNDD-FDD muzoyiha 100%. Ngo bararetse kuja kuri stade bigira mwibarabara baravuga imigabo n'imigambi barataha. Aho RPA yafatiye mbere Sinduhije yarazi ko muri leta ya CNDD-FDD azocaba umushikiranganje wo kumenyesha makuru. Ntibitevye baramuhinduka bagena Kalenga Ramadani. Uyu numwe yavuga ko indege bari no kwitanga ku buntu. Ijisho ribiri bariratangwe hagati ya RPA na CNDD-FDD uko Sinduhije ace yumvira gushinga umugambwe wiwe MSD ugwanye CNDD-FDD. Ndayizeye nawe bari bamukiye inzigo. Icambere cyabayeho kwa nk'umushikiranganje CNDD-FDD yatanze ngasubirire Simone Nyandwi uheri Joseph Ntakarutimana yahavuye abicegera cy'umukuru w'umugambwe. Ndayizeye yamuhora ko yari umufrodebu akaba atajanye amabanga menshi ko yari mu mwaka w'igihumbi 1993 buramatari w'intara ya Ngozi yahahora. Ikigira kabiri ngo nuko yari yanse ko bakora mitingi kuri stade Igatwaro. CNDD-FDD itsinze ntiyabeshe amarira y'abanyerango yahanaguje gupfunga Bunyakayanza Domitien Ndayizeye. Budake kabiri Rajab na baracumbikirwa guco gushika kuri General Bunyoni. Ngo rero barakizi isemo babuza abandi kwiyamamaza kwitoza n'ibindi kwica ntaco bagira umutwe bibaye ngombwa ngo baricana hagati yabo. Abantu rero benshi mu basasanguzi mu vya politike bakavuga ko iri hangana riko ryibonekeza mu mugambwe CNDD-FDD ari hangana rishobora gusiga ikintu kidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka ano makuru yacu tuyabandarize ku bindi kandi biriko biravugwa aho ngo hari imitego ikorwa n'iperereza bagatangura kumviriza ivyo uyagana bagenzawe bati niza gato telefone yawe. Bagenzi numvise no baganirira kino kintu kubera hari benshi bamaze kugwa muri uyo mutego batabizi. Je bimaze gushikira ukaza ubona umuntu aragwaye kopi ya message zawe za WhatsApp kandi atazubigeze umuha. Ukabona ziguhaye mu mwanya uzi neza ko atigeze akora kuri telefone yawe none aba yazikuye hehe. Ngo uri mu kazi umwe mu mukorano kaza wumva ngo ntiza gato telefone yawe umuntu mpamagara vyihuta rwanje yazimye canke wowe ufise amayinite muri telefone umuntu mpamagara gato canke ngo wonyemerera nkashira amayinite muri telefone yawe umuntu mpamagara mu kazi mu muryango mwisoko mwishengero mu nzira ngo neshi cyane ibintu nk'ivyo bishika. Ngese waruzi ko atamunota bitwara kugira ngo umuntu yinjize WhatsApp yawe muri telefone yiwe maze guhera umunsi akaca yamaronka kopi ya message zose zica muri telefone yawe. Ni benshi bagwa muri uyu mutego. Haraho uba ukorana n'abakozi b'iperereza bakaba bararonse ko bakurikirana ibica muri WhatsApp yawe vyose. Hari nabandi bisanga bariko bacungwa n'abagenzi babo bagenzwa n'urusaku gusa. Hariho nabo bakanye canka abafiyanse usanga umwe acunga uwundi atabanje kubimumenyesha. Uti muramutse mubikora mu rugo canke mu rukundo vyiza mwoba mwabivuganye mugacungana mwese naho atakamaro kanini ivyo bifise. Ikindi gishobora gushika utanze telefone yawe nuko kenshi Facebook yawe birimwo yuguruye. Uwo uhaye telefone ashobora guhindura mode pass utabizi kugira aje kubandanya akurikirana Facebook yawe kuyindi telefone. Ushitse rero usanga Facebook yawe iriko irakorera atangorane ariko uyu umunsi uzoyugara ntuzosubira kuyugurura. Nta mode pass uzoba ufise niko benshi uzawumva ngo babeze Facebook yabo. Hari nabagira isanganya ryo kugura Facebook ku mashini zo kukazi canke mu masiberi bakibagira ugenda bazugaye. Uti rero ni gute wamenya ko hariho umuntu afise kopi ya WhatsApp yawe?
Gugurura WhatsApp hariya nyene ushikira hari ibiyago ucufyenda hejuru hariya kutuburungu dutatu ucubona handitse appareil connect ucufyenda ho nyene. Mu gihe atayindi telefone canke ordinateur ironka izo message zawe ubona hepfo banditse ngo connecter un appareil. Ariko mu gihe hariho iyindi appareil iri connecte kuri WhatsApp yawe baca bagwa amazina ya appareil yindi iri connecte. Mu bisanzwe WhatsApp yemera ko WhatsApp yawe ishobora kuja ko izindi appareil zine. Niwabona bakweretse 0 kuri 4 no kuvuga ko atayindi riko niba kwereka rimwe kuri 4 hazoba hariko iyindi imwe igukurikirana. Bishitse rero ugasanga hariho appareil utazironka amakuru ya WhatsApp yawe nyarutsa kuyikurako. Mu kuyikurako ufyenda kwizina bagwaye rya appareil iri connecte ku yawe, modifier l'appareil, supprimer l'appareil. Ubonye bikugoye kuramwo WhatsApp muri telefone yawe hama uyisubizemwe gushasha gutyo ivyo bashize ko vyose biravamwo. Wiketse kandi ko hari uwo baronka ibica muri Facebook yawe nyarutsa uhindure mode passe ya Facebook yawe. Mu gukora mode passe mwame mwirinda ivyo umuntu wese ashobora gutondeka ibiharuro 1 2 3 4 ukoresha nimero ya telefone yawe ngo niyo mode passe, amatariki y'amavuka rwawe iyo mwubakanye, iyo umwana ya mariage n'ibindi, ukoresha amazina rwawe uwo mwubakanye, umwana n'ibindi bikuranga. Mode passe ikomeye ivanga indome n'ibiharuro n'amasinyi. Niko rero mode passe zikomeye ziba zubakize. Hari impanuro kandi zatanzwe. Telefone rwawe si byiza kuyihanahana n'abandi na cyane iyo uzi ko ari abasumyi b'urusako bashobora kugukwegera. Telefone ni ibanga ryawe. Bishitse rero ugaha telefone uwundi muntu nyarutsa kuraba ko WhatsApp yawe itafatanijwe n'indi telefone. Nyarutsa guhindura mode passe ya Facebook yawe. Nimba telefone yawe yarigeze kuja mu minwe y'iperereza canke y'igipolisi, nyarutsa reyanalisation yayo, bamwe bita guformata. Sangiza kandi ubutumwa benshi bashoboka buzobakiza. Ntihagire kandi uwandika ansaba ko tuwomwigisha gukopera WhatsApp y'undi muntu. Hari benshi basha batubwira ngo bashaka gucunga abafiance babo, ntavyo tuza kubafasha. Ni mu gihe kandi tubabwiye ivya Facebook, ariko kandi hakaba ari benshi bariko bashinge ntaye bavuga ko basanzwe bacunzwe batabizi. Benshi kandi banamenye abahora babasumira WhatsApp zabo abaribo, abo bakundana, abagenzi, abo bakorana canke bigana. Hari n'abandi bavuga ko batazi na gato izo appareil basanze zisoma WhatsApp zabo. Hari benshi rero n'ubundi baguma babaza uko bashobora no kumenya appareil zikoresha Facebook zabo. Muri konti ya Facebook yawe hanyuma ukurikire iyi nzira tuguhaye: menu votre photo de profil, paramètres et confidentialité, paramètres espace compte, meta account center, mot de passe et sécurité. Fyondaho handitse où vous êtes connecté. Hacaza urutonde rw'abapare cyangwa se telefone, tablet, ordinateur zikoresha Facebook yawe. Uraza kubona regi himwe yose muri izo appareil iherukira gukoresha Facebook yawe n'ikibanza yarimwo. Appareil ubona itari rwawe urayifyonda ko hanyuma ukagira déconnecter ikivako. Mu gihe kandi usanze ari appareil yaho rigusuma urusaku, vyiza woca uhindura mode passe yo kugira ngo ugumye ibanga ryawe yoba kuri wewe nabo muyaga umunsi ku munsi nkuko benshi mu bazi vyinshi abivuga. Sivyo gusa kandi kuko hari nandi makuru ariko aravugwa cyane yibara ryoba ryarabaye aho hoba hari imbonera kure yakubiswe gushika ipfuye. Iyo nkuru tukaza kuyibageza ko gusa kandi akaba ariho umwe mu bantu bariko baratabarizwa mu buhumuza. Uyo akaba yitwa Murengera Majaliwa. Ukwezi kurarenze uwo munyagihugu anyurujwe, ntawe uzirengero ryiwe. Uwo munyagihugu Murengera Majaliwa avuga ku mutumba na komine Cankuzo intara ya Buhumuza, akaba afise imyaka 60, arubatse, afise abana 5. Mu vya politike asanzwe azwi nk'umunywanyi wa kera w'umugambwe UPD Zigamibanga. Mu kazi ka misi yose asanzwe yunguruza abantu n'imodoka ya Probox aho mu Cankuzo. Kahise gato ka Murengera mu mwaka wa 2015 umuntu reka zikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza niho Murengera yabona ko umutekano w'ubangamiwe acarahunga. Uyahungiye mu gihugu ca Tanzania aho yahamaze imyaka ishika 7 kuko mu mwaka wa 2022 yaciye afata ingingo yo guhunguka asubiraho avuka. Ariko naho yahungutse, amakuru dufise yemeza ko Murengera yagumye acunzwe bidasanzwe n'imbonera kure yaho mu Cankuzo zimwagiriza ko ari mu biyamirije ico kiringo ca gatatu ca Nkurunziza.
inyuma yo guhunguka yarakoze utwe two kwiyugunganya hari haciye umwaka atanguye akazi ko kunguruza abantu n'imodoka ya Probox. Kwigenekerezo rero ya 2028 munyonyi umwaka w'2025 Murengera yarahamagawe n'abantu bamubwira ko yobunguruza na ya modoka yiwe aho nyene ku mugwa mukuru wa Cankuzo. Amaze kubashikira niho haca haza imodoka double cabine y'ibiyo bitabonerana itagira imparati, hacavamwe abakozi b'iperereza baramufata bamwuriza muri ya modoka. Muri abo bamufashe haciye havamwo umwe agenda aranyonga ya Probox yiwe. Baciye bava ku mugwa mukuru wa Cankuzo berekeza mu Ruyigi. Kuva ubwo rero nta wasubiye gukubita ijisho Murengera Majaliwa, eka na telefone yiwe ntiyasubiye gucamwo. Abiwe bararondeje hose barabura. Kuri ubu bwoba ni bwinshi mu nshuti n'abagenzi biwe ku mutekano wiwe, ubona ko batazi n'icyatumye wabo ahagarikwa, bagasaba ko inzego z'umutekano zibafasha kumurondera. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yo muri politike agateka kazi na muntu n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Nandi makuru menshi turiko turabategura ni mu mwanya ntimuze gucikanwa n'Umuhuza TV Imana ibahezagire.